DFTV. Tunda Juhudi. Ndabaramukije nshuti bakunzi b'ibiganiro bica kuri DFTV 257 nizere ko muguwe neza hose aho hose muherereye umwe wose mu kibanza arimwo hariho abo bumaze kwira hariho bavuga nti barakeye hariho n'abandi bavuga nti amasaha ageze kure ageze ku masahani ego ikiganiro nkuko mwama mubikurikirana ibiganiro bica kuri DFTV turi muri kwa kurondera urwaruka ruzoserukira Uburundi muri East African Got Talent. Murabona yuko isi yose yugarijwe n'ikiza coronavirus mugabo nkuko tuguma tuvugana n'abatunganya iryo higanwa batubwiye nti mwebwe bandanyamukore turindiraho bihitera bihinda hamwe novuga coronavirus yohera imipaka ikugururwa nk'uko bitegerezwa cha tubamenyesha uko biri bugende. Rero twabonye ko tutohagarika no kubera ngo batariko barakora nabo ngo tuduhagarike uko twebwe maze ku Burundi umwaka uhete tutagiye muri iryo higanwa. Rero reka twipange hakiri kare twegeranye izo ngabirano hakiri kare ku buryo hazogera bagi batubwira ati turi tayari rero ni muze tuzobe tuvuga turagiye nk'ubusimbira hamwe tubo tuzi abani bazogenda ego DFTV sukuvuga yuko turiko turatora ariko tutora abazogenda oyaye twe turegeranya ingaburo z'ugwaruka hama tuzozishikiriza abayobozi babishoboye babikurikirana aho novuga nti ministere ya culture niyo izo zivuga ati aba barashoboye kubazorondera umugwi bien sûr ushobora gukurikirana ubwo gwaruka tukavuga ati abantu bazotumara amazi abantu bazozigitwa rero turegeranya hama tukazoshikiriza iyo ministere ya culture bakahiza bakazotora abo babona ko bishoboka. Ego ndabashimiye cyane ku ntererano yanyu mwese mwaba hafi y'ibiganiro bya DFTV ukungene mutanga ama commentaire James sendayasoma kugira amenye icyo mukeneye tubona tukibaha. Ego muri studio zacu turi kumwe n'imisore ibiri baje bava mu ntara y'Amakamba. Makamba ni Bujumbura mvuga ari hano si hafi mwibuze ni barabajyara umongo kumwe bimeze ariko bakoze effort kugira bashike muri DFTV. Reka tubakire kaze bashitsi bacu turabaramukije. Murakoze cyane natwe turabaramukije cyane. Turahera kuri wowe Amarori witwa bande? Kwizina nitwa Geraste Sami. Sanzwe ndumuririmbyi Binyanzarake. Nk'uko DJ Fanny nyene yabivuze. Tuvinyanzarake. Nyanzarake Makamba. Ego karibu cyane wumva gute ushitse Bujumbura bisashushe bimeze gute? Klima ni imwe gusa nuko nyene umuntu aba yarushe kwiri barabara urabizi kare atari. Ege barabara yego kwere kabisa. Ni ngorane. Ego turabona tukumwe n'undi musore nawe karibu. Murakoze cyane. Mananje ku mazina y'abavyeyi nkaba nitwa Ndayiruke Ferdina. Mugabesha akabasanzwe banze ku izina rya Freddy Art. Abasanzwe nkora umwuga wo gucapa. Nkaba mva mu ntara y'Amakamba komine Nyanzarake. Ego Freddy Art. Naam. Byatanguye ryari utangiye kubona yuko ufise ingabirano yo gushobora gucapa? No kuvuga jewe kwijanye n'ivyo gucapa. Ibintu nisanzemwo kuva nkiri muto ndamye ncapa natangwe gucapa nkikiri umwana muto cyane. Abavyeyi ngerageje kubabaza nibo baza baratubwira ati wewe kuva witanguye kwavura kubera ahantu twaba inyuma y'urupangu arano hari utuntu tw'udusenyi ni kuvuga biyo bambuze no muhira bamenya yuko bandonde bashaka kuntora ahantu nyene kuko usanga rero nicaye ndi umwana nyene muto usanga ndiko ndacapa mu musenyi ibintu nyene biyobeye. Amaze gutangura ishure vyarangoye cyane naragora abavyeyi kuko ni kuvuga ko ikaye natondana ku ishure nataha ryose narisibije ririmo ibicapo ko ndari umuntu akunda kurera ama video cyane. Rero naragerageza ijya video ko nayiroreye filme yose ukayicapa yose nkacapa mwikaye. Barambo bari kwarasana bari mu ndege. Ego vraiment narabahangayikisha gose. Wewe warahejeje ishuri? Ego ndane nta kantu arabakorera umva ko abavyeyi bakoze abavyeyi ba Freddy yase barakoze kuko yamakaye uko bayamurunyikana yagaruka byose yabimaze umva nikaye yo gukoreramo calculate etide 2000 usanga yose wayicapye asha byose narasije akashaka kandi kagura yindi abavyeyi barakoze. Ego uvuze gucapa je nibaza ko gucapa bifise kategori nyinshi nimba ntihenze kuko même si ntabizi neza
kategori like nshaka kuvuga hari umuntu ashobora gucapa umuntu aho nyene kura kumubona ukamucapa hari n'uwundi arinda kuba afise nka otokora agacapiraho hama gakubita kwintuze wewe ubumenyi bw'iwawe bumeze gute? uvuga je ubumenyi bw'iwanje ndakubona ndashobora kugucapa ibintu nk'ivyo. Hariho n'abandi bavuga ni je kugira ncape ndinde mfate nka portrait y'umuntu ndayicape bifisaba nk'umunsi wo canke indwi ndavyuka ngacapa duke nkareka wewe nk'umuntu ushaka kumucapa mu mwanya ngana gute? Je no kuvuga ati ndafise umwanya ukwiye umunsi umwe ndashobora kuba nahejeje. muhagaranye vuga ati urafise komeye vuga ati okay turahagaranye ngaho natoye tableau n'ibikenerwa byose ndacape ndagucape cyangwa gufata iminsi. Oya birakunda nubwo tuba turi kumwe canke naho uri umuntu uvuga ati nitwashobora kuba turi kumwe ndashobora kugufata foto. Oya muri uwo mwanya ni competition nibaza yuko competition atakubwira ngo uzogenda ngo ucape ibi ngo uzogaruka ngo wabicape ngo cyangwa turaguhaye nibaza yuko ucapira kuri scene ugahava wewe ubwawe ubona bimeze gute? Navyo nyene birakunda uko ndabigerageje kenshi. Yego. Nibaza yuko ikiganiro kizokurikira zo chapa siri plus kwatwereka ko bishoboka. Nta kibazo. Nibaza ibikoresho ntiwabigendanye. Oya. Okay. Reka twakire n'uwundi Sami nawe yavuze ko ari umuririmbyi ya wose imisoro ibiri yose yajiva mu ntara y'Amakamba. Sami usanzwe uririmba mu rusengero uririmba bisanzwe bimeze gute? Bo ndirimba hose mu rusengero mu buzima bisanzwe nyine byose ka Yesu aro byose ndabikora. Ego wari umaze kujya mu mahiganwa urumva ko kwifata gute impande y'abantu dufate nk'abantu barenga amajana ukaja kuri podium ubifatamo gute? Bo navuga ko kuri iwanje ni ibintu bisanzwe kuko ndamaze guparvana guhiganwa muri Play Musique narashitse muri demi finale. Wow. Yeah. Okay. Reka rero tumuha umwanya ikore mu gahogo kugira twumvishe neza yuko nibaza yuko cyo nkundira abatukurikirana mwese niko mugerageza gutanga documentaire kugira nibaza yuko zina murundi wese cyangwa murundi kaza hari hose uburundi buserukiwe hama tukashika mu kibanza gishimishije zariteka kuri twebwe nibaza aho umuntu wose ari umurundi azobayicaza afati dati n'umurundi ndire nkunda umurundi kazi abona biwacu aho uzo wicaye uzo kureka abona abiwacu abiwacu Burundi yaza yuko uzo bariteka kuri twebwe cyo tumana abandi basaba commentaire zanyu mwese uko biraba ko dazi ko mwese si uva ni mwese cyangwa bamwe barimo abafise ubumenyi bavuga ati okay uyu abigenjeje kunuku vyogenda gute kandi byo vyara gutya aye twoshika mu kibanza kimaze kunuku cyangwa uyu ntashoboye byose bibavako bivana commentaire ko mwabibona gikuru nuko mubivuga bivuye ku mutima mutayivuga kubera muvati kumbure mu bibereho yacu tubanye gutya urumva bya gutyo. Reka twakire Sami. Murakoze cyane. Harakarimbo nkunda cyane ko muri kantike mu gitabo cyo guhimbaza Imana. Ndimba ya 91 ivuga ngo gitandara c'Imana. Gitandara c'Imana reka ngungireko kubw'imbabazi zawe kera waramenewe none ubu nkwihishemo ukuraka kw'Imana amazi n'amaraso vyo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi urubanza rw'ivyaha n'ubushobozi bwavyo vyoye kuntsinda ukundi gitandara c'Imana uzureke nkwisunge. Turesi iyo ndirimbo yo mu gitabo. Oui. Wari usanzwe ufite indirimbo ziwawe umaze kuja muri studio ugakompoza indirimbo ziwawe ukaririmba? Yeah. Ego ndazifise. Okay. Cyangwa umuntu yozironderera he?
on YouTube nitwa Gerasti Sam kuri channel yanje Gerasti Sami. Gerasti Sami. Yeah. Kuri YouTube abakeneye kumukurikirana guys mumva ko mushaka kumusaba kuri YouTube Gerasti Sami. No, na Instagram niko niryo zina nkoresha. Yeah. Iyo wawe rero irafise video waramaze gukora video cyangwa Oya sindakora video ariko ndamaze gukora uburyo abarizikari atari kubijanye n'ivyo buryo nyene ibintu bya video. Nibaza yuko tugerageje gukurikiranira ibintu hafi nka tugabamisha makuru ukunda usanga abanyamakamba n'abanyarumonge nibo benshi cyane novuga muri mu bihugu byo hanze like za Australia, America n'ahandi. Mumvise ko muvize umusore wanyu ava mu ntara imwe nubwo mwokoresha kamwana wa mama mukamuteza imbere mukamukorera video urumva ko byo mushimisha reka adukorere mu gahogo ku ndirimbo yiwe novuga yoba yararirimbye yiwe turetse yo mu gitabo twashoboye kumva gitandara cy'Imana. Ndafite indirimbo iri kuri YouTube yitwa Imico Kama. Indirimbo ihana urwaruka gukunda imico kama y'abarundi kurabona ko ibintu byarabaze kuba atari. Indirimbo nayikoze nisunze ikigihe turimo ko dushobora kugaruka mu mico kama y'abarundi. Ni indirimbo ivuga ngo kuva kera narindi basogokuru bamye bigisha urwaruka gukunda igihugu. Kuva kera narindi basogokuru bamye bigisha urwaruka gukunda igihugu babicishije mu migani mu bitito mu kwivuga amazina no mu myibutsa bakigisha urwaruka gukorera igihugu mu kukigwanirira mubwira mu bukerebutsi niyo nkingi y'amahoro iterambere rirama bakigisha urwaruka gukorera igihugu mu kukigwanirira mubwira mu bukerebutsi niyo nkingi y'amahoro iterambere rirama imico kama niyo nkingi y'amahoro imico kama niyo soko iterambere imico kama niyo nkingi y'amahoro imico kama niyo soko iterambere. Gwaruka twese tuvire hasi rimwe tugwanye ubunebwe. Mwasi w'iterambere kandi twibuke ko ari twebwe Burundi bw'ejo. Nimuze tugarukire imico kama y'abarundi. Nimuze tugarukire imico kama y'abarundi kuko imico kama niyo nkingi y'amahoro. Imico kama niyo soko iterambere. Imico kama niyo nkingi y'amahoro. Imico kama niyo soko iterambere. Icyo nkundira abarundi turakundana kandi turafashanya. Nibaza yuko mwamukurikiranye kandi nibaza yuko mwamukurikiranye kandi mugiye gukora ikintu kugira mushobore kumufata mu mugongo. Iyo ndirimbo imico kama nibaza yuko uriko urayumviriza irimo impanuro nyinshi kugwaruka nkuko yabivuze. Ukumukorera video yuko byo bari byiza kuko uragaragaza no kwerekana ivyo bintu agira aririmba kandi n'indirimbo bifise ico iratira igihugu kandi ikerekana ibintu vyiza mu gihugu. Mbega kenshi dukurikiranye rino higanwa ukunda gusanga ni bo bien sûr ni East Africa usanga ari Kiswahili n'icongereza ku ruhande rwawe Freddy ati ku ruhande rwawe Freddy ati bimeze gute kuri zo ndimi zibiri? Igiswahili n'icongereza. Igiswahili ndagerageza bukebuke. Icongereza naco nyene uragerageza. Umuntu ashaka kumva nk'icyo umuntu akubwiye ukamenya icyo umwishura. Nawe Sami? Nanje nuko
mbega nk'ubaciye bati okay waririmbye indirimbo y'ikirundi bayumvise bamvise amajwi n'ibindi babijeje baba babizi yo bafatira amanota okay dufashe uturimbere n'icyongereza hari indirimbo nimwe ubuzi ndazizi nyinshi ego Yeah. twagiye Find the light in a beautiful sea. I choose to be happy. You and I. One of diamonds in the sky. You shooting starlight see a vision of ecstasy. When you're me, I'm alive. One of diamonds in the sky. Then you let we be all one wide away. Oh, wide away. After the silence, yeah, the energy, I'm surreal. I'm so lit inside the lights, oh God. Tonight, you and I, we're beautiful diamonds in the sky. Eyes to eyes, so love. We're beautiful diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful diamonds in the sky. Palms wide the universe as we moonshine memory. Feel the one that is never die. When the diamonds in the sky. You just think star I see. A vision of ecstasy. When you're me, I'm alive. When the diamonds in the sky. Then we become one wide away. Oh, wide away. After the silence, yeah, the energy, I'm surreal. I'm surreal inside the eyes, oh. Tonight, you and I, we're beautiful diamonds in the sky. wow congratulations Thank you. nibaza yuko mwabikurikiranye jewe rero ndafise ukungenera ko numviza abantu nkabo cyane kumererezwa numva mengo nibaza yuko mwabikurikiranye hama mugifise ico muterera cyangwa mushobora gufasha runo gwaruka ko n'abarundi bagenzi bacu mashobora kubarondera reka duhere kuri Freddy atubwire aho bumuronderera kubo bakurikiranye ikiganiro bakavuga ati bo ndakeneye gucapisha ibintu ndakeneye kugufisa atelier bize gute kuvuga jewe ndafise office nkoreramwo Nyanza Lake nyene izina ryayo ni Ichapa office ego ama kubyerekeye ubuhinga ngurukana bumenyi like za Twitter za Instagram Facebook ndakoresha Instagram nkoresha izina ya Ferdinand Ayirukiye Facebook naho nkoresha Freddy Dizos Maromboso ama kuri YouTube naho nkoresha Ichapa office okay ntara ndetse wowe ufise waragize kumbure kuko urikura Freddy nibaza yuko Sami yerekanye ivyo yavuze yuko ari umuririmbyi yagerageje kutwereka mbere nawe nta the même si tubavuze kutagendanye ibikoresho kumutaba bacenge ntayo woba witwaje uvuga ati iyi basha kurabira nganje nje nacapye ego no kuvuga ko umuntu nubwo abatiye kwije ari umuntu w'umunyamwuga hari hose atiza kwama yipanze avuga ati ndabise n'ikigwanisho na gitoyi ishobora kwerekana ati ikijanye n'umwuga wanje niki ego hama nanje nubwo ntaje nipanze bikuye ndabise ikintu nakoresheje amaboko yanje navuze ati ikinzo gitwara nabwira ngo babone yuko ariko kazi kanje nkora ego me ndashobora kucerekana ego ico kintu rinze gukura n'ishati icoroshe komeye ngukura harashushe Oh, donc namuciriye mu gatoya arasica ashaka kwerekana kandi turashana nakubwiye ko dufise kado dushaka kwereka ego dushaka kuguha wow izo twari tumenyereza ikoreshwa imashini arakunda DJ Fan
Oh my god. urukundo nerekanye kuri Fanny logo ya televiziyo na n'izina ry'iyo muzi. Wow. Izo nibuka ndazikoresha zakoreshejwe imashini mugura abona ivyo nimba washoboye kubyikora n'amaboko birijinya cyane. N'amabaruka ukicangira wonyene. yego Wow, ni ibintu byiza cyane ndaryohewe kubona hariho urwaruka kandi rero n'inyenyeri warayigize neza imurikira. Wow, ni byiza cyane hama bon nibaza yuko ikiganiro cyari kimeze neza kandi mwakurikiranye atagatoya turafise kadu dushaka kuguha nyene twaguteguriye. Okay, murakoze. Yep. Give it. Okay. Kwa wiki ko achapa. Ibi ni ibikorwa by'amaboko yiwe. Wow. Yo, ifoto ndayibuka. Basha mwambonye. Yo, iyi foto ndayizi iri kuri Instagram na Facebook. Na iyi foto ndi muri Tanzania. Basha nibaza ko mwabibonye byari biryoshye bibuza kubicapira live abantu bakabona ko ari byo ikure nitavuga ati nico kintu nakuye ku muntu yakoze. Wow, biraryoshe cyane. Kandi ucangira ngigiza ku buryo udashaka guseruka ngo cyangwa rigirikira ni byiza gose bro. Wow. Reka ndabakengurukire mwese mwadukurikiranye mwumvise aho mubaronderera kuba bakeneye gukora cyangwa gukoresha ibintu bitandukanye hama ku muririmbyi Sami mwumvise yuko yikoze mu gahogo bikuye kandi umwose ndibaza ko yaryohewe kandi yakurikanye ikiganiro neza ufite icyo ushobora kumufasha mushaka kumuronderera kuri izo mbuga yatudondaguriye cyangwa ubona ati birakugoye ushobora no kunshaka kugaca kuri DFTV kugira tushe kubahuza umufate mu mugongo biraryoshe kubona Imana yaraduhaye uburyo hama tubukoreshe kugira tuteze imbere abandi tubafasha abandi hama ndabakengurukiye nongera ndabashimira kuri ino gift mu mpaye nibaza yuko sinova next time nzobatumira kandi kuko shimye ngo musubira kandi kuzavugira ibintu nk'ibi ubwo ndabakengurukiye vraiment kubona mwitanze mukarihitike mukashika Bujumbura kugira mushobore gukora ikiganiro Imana bahezagire hama ituje imbere twese kugira duzoshobore kwerekana uburundi yuko batwibagiriye ubusa ahubwo ko twari turenze dusumba bajya bose biyuba bari yumvire bava muri ivyo bindi bihugu bya East Africa. Ako turashimye cyane ukuntu mwatwakiriye biraryoshe gose numva umunezero mwinshi cyane gose. Freddy ndaryohe mugavuga Freddy nanjye ndabyibushe hari yabakavuye je nace ndakambara kuko ufite gacanze amabara neza kwe yabakavuye je nace ndibaza ko nanjye zogwaki wanje kankora kuko nayimenye ndazikoresha ku mashini sense hari umuntu yo kwicapira n'amaboko yiwe gashobora rugo tereke uko imeze n'inyenyeri ni ibintu ndabuze uko babivuga ko ariko baradukurikirana muganda gushimiye cyane murakoze cyane. Yego ikindi naco kandi asanzwe afite akazi arashoboye ibintu byo gucapa ku nkuta ibintu byo kwandika no gusiga amarangi nasize nusubiramo. Abo gusiga inzu y'umuntu. Yeah. Umva ko ivyo byose ari ibintu bikeneye ko mufata mu mugongo urabona ko deja kwandi cyambere kiryoshe niko abakiri bato urinzi ubona umuntu akiri muto agakora ikintu cyiza nibaza ko ari wakeneye gufatwa mu mugongo akeneye gushikirwa niwo bita ngo Burundi bwejo nibaza yuko ufise nk'inzu ushaka gusigirange cyangwa ibicapo byo ku nzu byiki uzagaragaza kumurondera situ nk'abantu bari hanze mukunda kubakisha amazu yanyu makamba za Nyanzarake mushaka kumurondera mvuga ko bitazoba bigoye cyangwa mukavuga nti Fanny turondere wa musore mwegeze guci wawe turagushimiye cyane. Murakoze cyane nawe Sami murakoze cyane natwe turashimiye cyane. Amani kuvuga rakajambo nashaka kuvuga kwijanye n'ivyo gucapa nyene nabikoze igihe kirekire ndabifite experience nubwo nkirondera kuko je ndaje amashure 2015 2016 cyanje gukora ikibazo muri limitere mani kirantereteka cambo wa mbere maze kuba wa mbere bacha ama provinces zitanu nizo nakoreramwo mugayivanye n'ukuntu ivy'akazi navyitwaramwo neza nkakora bagashima
kuko harageze igihe nkora na directeur wa Limitel ariwe Mr. Wa ava muri Vietnam arazi naje kundaba muri ico gihe yararyoye cyane gose maze kubona umuntu ngana nkanje nkora ibintu biri hano kuko hariho n'abandi benshi barababikora mugabo bamaze kubona ukuntu nakora nyarutsa kandi nkabikora neza yagiyewe cyane gose waze naca avuga yuko bonyongera izindi province zitanu muri ico gihe cyambana province 10 nakoramwe ndumwe mu gihe province zitanu barabazi abantu bashika kuri 3 canke 4 ego muncamake n'umunyamwuga urumva ko kandi abo hanze barabibonye yuko abishoboye Vietnam kandi zibona ati umuntu turamwemera kandi tuzi ko abashina n'abantu bakora udukorikori twinshi turagushimiye cyane hama twaba duguteye intege DFTV iravuze ngo icyo tuzokumva cyose cyo tuzofashanya kuko turiho kugira dufashanye kandi kuri no si cyo maze kubona ufashije mugenzi wawe ibikurikira mu nyuma biba ari ibintu bikomeye cyane Imana igukorera amen akoze DFTV. Tunda Juhudi.